Ubwa mbere ikintu gikenewe mu buzima ni kubanza kuba ufise ivyizigiro vyo kubaho. Igikurikira ni cuko ugwaruka goja hamwe rukaza rurakora ibikorwa nk'ibi bituma novuga nti gwerekana inguvu zago aho zigera mu kwiyunga hamwe no kuja hamwe kugira ngo bakore ibikorwa vyiza nk'ibinyi, kuko turazi ko hari ugwaruka rumwe usanga ruja mu bikorwa bitari vyo, ugasanga bakwezwe mu bikorwa twovuga birusubiza inyuma cyane. Novuga ngaho onye ibikorwa bitari vyiza, usanga baja mu bikorwa vy'ibiyayuramutwe, ugasanga bariko abandi baja mu bikorwa vy'uburaya n'ibiki vyose. Ariko nk'ibikorwa nk'ibi ni ibikorwa bijana ugwaruka mu kwiyunga. Hari undi gwaruka kandi rukoreshwa ibikorwa bitari vyo, ugasanga n'ugwaruka rutagira ico rukora, ugasanga rugumye muhira gwiyumvira nabi, hariho akazoza batiyumvira. Ubwo rero je ndimvira yuko ugwaruka atari urugonyene gwariko rukora ibikorwa bijanye novuga no guhimbaza Imana, ariko urundi gwaruka ruri hirya no hino mu mihinga itandukanye ruze rurarondera ibikorwa ruhuriramwo kugira ngo bagire ico bavuganye, na cane ico kwiyumvira kuzosubira iwacu turi abantu bazima bafise iteka n'ijambo kubera ibikorwa tuzoba twakoreye mu bihugu bitandukanye twahungiyemo. Luciani Rere, umurundikazi aba mu gihugu c'Ubutaliyano, arasaba abarundi bose baba mu gihugu c'u Rwanda gufatana mu nda nawe ari mu buzima butoroshe. Et sachant qu'il y a un concert, je me suis dit je vais venir les écouter, et les écouter c'est une façon de les appuyer, et je peux dire que c'est extraordinaire, c'est d'une résilience extraordinaire. Namenye ko hatunganijwe igiteramo camvuga reka nze kukiraba kugira ndabafate mu mugongo. Vyari biryoshe cyane. Vyanryoheye cyane kubona ugwaruka rw'abarundi bategura igiteramo nk'iki bari mu buhungiro. Abarundi n'abanyarwanda baririmba hamwe, ni vyiza cyane. Ni vyiza cyane, bafise n'amajwi meza cyane. Ndazi ko indirimbo ziri mu bintu bifasha cyane mu kuremesha. Kuza kubaraba cyane kubafasha ni vyiza. Nanje sinzi kuririmba, ariko ndasaba abantu bose kuza baritabira ibintu nk'ibi kuko biraremesha cyane, n'ababishoboye kaja mu bakorare. Rero byari biryoshe cyane. Un soutien moral, et voilà. Donc c'est